Abanyagihugu bari muri koperative Tujimbere bava ku mitumba ya Caranka, Nyarukere na Nyarumpongo muri komine Isare, intara ya Bujumbura barimiye mu mwaba wa Mucungwe, barakenguruka cane ku mwimbu w'ibigori babona bagiye kuronka muri uwo mwaba wa hegitari indwi nkuko babishikirije kuri uyu wa gatatu, igenekerezo rya 25/0/2024. Naho biruko intambanyi ntizibuze. Intambamyi twahuye nazo cyane cyane nk'ubu twabikoreye mu bushomeri budasanzwe kuko twari tumaze igihe turima tutimbura. Igihe kimwe twararimye bigori dusanga dufise imbuto idasanzwe nyene imeze nabi. N'igihe twaheruka kurima nyene ku mwaka uheze hari imbuto bari baduhaye kandi twari twayihawe na komine yari yadodoye sinzi ahantu yari yadukuriye. Iyo mbuto rero twarayihombeyemo cyane, mbere turanayigiriramo ikibazo kuko aha hafumbirwa n'ifumbire nyinshi. Twarahombeye imitayi ikomeye cyane, mbere bamwe nk'ubu ntibaraheza no kuriha imitayi bahombeye. Iyo ni intambamye imwe twaronse. Hanyuma muri izi mbuto nazo iyo imvura iguye naho nari nyinshi, turahura n'intambamye yuko ibigori bimwe byinjiyemo imvura usanga byumye. Bikuma rero bitari bwere bigaca bibora. Izo ni intambamye. Hanyuma muri rusangi intambamye turazifise kuko nk'ubuye baraje yaranyiganyize irasidukira twagwa none n'iyindi gira itwagwe. Nuko tubura amarozware, tukabura motopome, tukabura imiti yo gupoma mu gihe tuba dufise amikoro make. Vyose tugenda tubibura, tukabura naho tudodora kugira ngo tusabe n'ingurane kugira ngo imirima yacu itere ije imbere. Nko muci cyane cyane niho dukunda kurima utuntu tw'imboga, ibintu vy'imboga, amashu, irengarenga, hariko vere, itomati, eka ibintu byinshi cyane. Muga tugaca tubura ibikoresho byo gukoresha muri ino mirima yacu kugira ngo igume itera ije imbere. Mu gusaba ico twosaba twobanza tugashimira abaturongoye mu ntwaro kuko nibi byose nibo bariko batuma tubishikako kuko bashishikaye kuduhimiriza bakatuba hafi. Hanyuma rero twosaba ko botushishikara kutuvugira ari mu bushikiranganji babashobora kwinjira muri leta bakadodora kabisa bakadushigikira ahantu kuko badushigikiye tukaronka ifumbire ikwiye, tukaronka ibikoresho bikwiye, ndabona natwe twogira akarusho ku gihugu. Basaba abarongoye komine Isare kubasanurira urwo rugomero no kubashikira mu bushikiranganji mu bwo bujeje harimwo uburimyi n'ubworozi, babafate mu mugongo babaronse ibivomerezo, amamotopompe mu ntumbero yo kwitegurira irima ryo muci hamwe no kubakurikirana kugira ngo baronswe ingurane mu mabanki izobafasha mu burimye bwabo. Jiriberi niyo nkuru musitanteri wa komine Isare araremesha abo bene gihugu ko komine iri kirondera uburyo bwo gusanura urwo rugomero kandi ko bazobandanya babadodorera ahashoboka. Tubadushimira bwa mbere na mbere abenegihugu bacu bamaze gutahura akamo duterwa n'indongozi z'igihugu cacu, aho zidusaba yuko dutegereza gukura amaboko mu muzu, umunwa wose ukaronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Ivyo rero dushobora kubishikako tudafashe ngo dukore, na cane cane mu gihe turi mu karere hasanzwe harima kandi hakimbuka. Tuba twageze kuba turonka abadufasha Protos mu gushobora kudufasha kubaka urugomero rufasha mu kuvomera neza uwo mwonga. Mugabo ko haheze imyaka itari mike twaragiye turabona yuko urwo rugomero hari ahantu hatoye habomotse. Rero twaramaze kuyaga n'ababijejwe, nyakubahwa jejwe gisata c'uburimyi muri komine yacu baradushira ico kibazo, na twaravyiboneye turagenda turavyibonera. Twarabonye yuko akwiye gusanurwa, hanyuma mu nteguro y'uburyo tuba turategura kuzokoresha twarabishizemo ko dutegerezwa gufasha kugira ngo irici riza rize hajya ahantu rugomero rwamaze gusanurwa, hanyuma bikunde neza bashobore kuvomera neza imirima yabo muci. Ku bijanye navyo n'ivyo bakenera vyo kuvomereza ko amazi yamaze kuba yavuye mu ruzi rukuru akaja muri ayo makanevu yatunganijwe, bica bisaba yuko bafise ibindi bakoresha mu kuvomera nk'ayo marozwari canke ayo mamotopompe. Ivyo rero turashimira leta y'u Burundi ibishishije mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi kuko baramaze kudufasha
baraturonsa amazu atari make, baraturonsa n'ipompo ku mwonga waguya. Tukizera yuko akamutuma tubatera yuko n'ubunye hagize ikiboneka bazoshaka kudufasha kugira ngo abenegihugu bacu bananye bavomera borohewe. Mwabo kandi turabatera akamo kuko wamaze kuba wakoze ukunguka mu gihe utararonka ugufasha nawe uba wofata amahera ukagura arozwari imwe cyangwa ko turahimiza kuri amakoperative, naho turabasaba yuko mu gihe utararonka ugufasha kitobuza yuko bashobora kugira unani naboni niyo ariyo motopompe bakayigurira, ari ayo marozwari bakayigurira kugira ngo umwimbu wa nawe wiyongere. Mugabo naho ntagize ikiboneka leta ikakidufashisha bikaba byiza cyane gusumba. Prosper Ndayiziga, umufundi w'indimo muri komine yakurikiranye uyu mwaba, asaba bene gihugu kutamarira umwimbu mu masoko canke kumbabura. Radio